Hello guys, murakomeye basha. Nenda wakumbuye. Antuka nibaza ko MY yari kwiye ariko ndakora ariko byarangoye si jewe. Murabizi ngo mu buhinga bw'ivyuma ntibisezerana. So, ariko rero nariko ndabategurira ikintu kirenze. Hama nibutse abakunzi banje, nibutse za nkora mutima zanje zinkurikirana ku munsi zirirwa zirapartager, zirirwa umva sinzi inkora mutima nyene. Ndabibutse ko ngaha ari kuri Mike and Mind Media, abatari basanzwe badukurikirana, hama nongere shimire abantu badukurikirana kwisi yose aho bari. Ndabafise ku mutima basha. Mbandanye munyereka urukundo. Uno munsi rero nabajabukanye. Basha. Ndazi ko muza kuryoherwa. Reka mbanze ndabereke umutumire. Uno munsi hariho uri ibubamfu bwanje, nibaza ko ashobora kugira ijambo babwiye. Hi guys, I'm the guest. This Yene, mba muri Vienne. Urumva je uyu wambwiye ngo nze kutugira video ngo tuvugane hamwe. Merci. Okay. Nitwa Enoch. Ye kubana. Mwabumvise basha? Yo. Reka ndabwira ikintu kimwe ndababikiye aga surprise muraza kumva. So, uno munsi rero mwabyumvise ko bari Vienne. Vienne abatahazi ni muri Autriche. Nababwiye ko nabajabukanye. Nagiyeyo kugira ngo nshobore kubazanira ibintu bishaje. Ibaze baje. Ndazi ko muzonkunda kubera ko ntakora kugira ngo ndabereke bishasha hirya no hino, ndabazungurukisha. Reka ngaha naheje kubazungurukisha, nabajanye ndajabuka. So jewe aba bantu babiri muhejeje kumva, hari witwa Sienne, hari witwa Enoch. Bose n'abana nasanze bafise amatara arenzi. Urumva nukuri sinzi uko nabibabwira, ariko jewe amajwi yabo yarantangaje. Ndagira ndimva n'abarundi canke s'abarundi, kandi nibaza ko namwe muza kubyibaza. So reka ntangurire kwa Sienne. Je novuga ko kubwiwanje warantangaje, ijwi ryawe vraiment yarandenze. Est-ce que wowe usanzwe uririmba cane? Urumva je niko nakuze natanga kuririmba, hama je mvura ngo abantu bakwaranira ngo nazi ngufise ijwi ryiza, hama ndabanya kuririmba, nkatangwa na YouTube channel ngira amakava, umanye ngira muri karaoke, ibintu ngira. Turaza gushira ko ntuzenya YouTube channel yiwe kugira ngo muje kuraba ibyo yahora akora, muje kuraba ingene yahora aririmba. Nukuri ni ibintu biteye igomwe biryoshe cyane. Tuje kuri Enoch, ni gute wisanze muri ibyo byo kuririmba ukamenya ko ufise ijwi? Hoba haraho woba warigeze kuririmba cyane? Kuko jewe uko nabumvise numvise umenga si ibintu mutanguye no munsi. Yego. Well, jewe ashan kuba nkiri muto cyane gose naririmba, nakuriye mu ishengero. No byatangiye ndi umwana muto cyane gose, Sunday school. Wow. Ndimba n'abana benshi cyane. Yagira nagumye ndirimba ko ubuzima bwanje bwose namye ndi mu mushenge. Kwishure narizwi cyane gose kwishuri niga ko yitwa Don Bosco. Don Bosco Ingozi. Don Bosco Ingozi. Abantu bari kuri Don Bosco baje mugira icyo mutubwiye, nibaza ko muramuzi cyane. Muze kugira amakomantere menshi mutubwire ingene Enoch yarameze. Banziya ari indirimbo za gospel cyane gose. Sinzi ubu numva afise umuriro rimwe ko nanje norondera ijwi ryanje nkuko abandi baririmbye nyene barondera ijwi ryabo. Nanjye nyene nkacika intege yumva sivyo ndimwo. Ariko umuriro kandi umuza nyene kenshi iyo ndiko ndaririmba abantu barambwira wow utegeze kubandanya. Yego ndumva binteye intege gakeya nyene. Numva kumenga nufata ingingo ariko ubundi mwanya kagenda, ariko ndizeye vuba cyane gose nanje ndarondera ijwi ryanje. No kubandanya urirondera vraiment kuko hamwe ritakaye no kuvuga ngo isi yo bihombye. Si Burundi bwonyene bwo buhombye.
n'isi yo bihombye nizere yuko utazobiheba kuko uramutse ubihebye si Uburundi bwonyene bwaba buhombye n'isi yose ijwi ryawe vraiment rirakenewe mu gihugu cose. Ndashaka kugaruka kuri Sienne. Abantu muri ko badukurikirana Sienne ikirundi si cinshi cyane mugabo kame maragerageza ari mu barundi bake n'umuntu yaje ari umwana ariko ikirundi ciwe aragerageza vraiment n'umuntu yaje ari umwana muto cyane ndasubiyemo. So nimumva hari ikimucanze canke akavanga indimi muze kubitahura. Ndashaka kumenya mu buzima wabayemo waje ngaho kiri mutoyi cyane ni gute washoboye kugumana ikirundi ciwawe? Je byarantangaje mvuganye nawe kubera ko ndabizi neza yuko wari mutoya. Abenshi bagiye mu mahanga bari bagira ikirundi complètement ugasanga yatakaye ariko wowe kame uragwana ku buryo bw'uko ubandanya ukivuga. Ndashaka kumenya ni gute wagumye ushobora kuvuga ikirundi kandi wabana n'abantu bavuga ikidagi gusa. Ikindi naco kindi peut-être ni wacibagira ndakigusubiriramo. Byabaye ibintu byoroshe kuca utangura amakava donc karirimba indirimbo z'abandi baririmbyi mu Congereza or wari usanze uvuga kuko abantu benshi baba bavuga ikidagi nibaza ari cyo kimwe n'ikidagi biracangana. Wowe ni gute ibyo bintu washoboye kubifatanya bigakunda? Urumva je nzangaha ikirundi cyari nari nkizi mu Kirundi hanyuma ntashitse urumva ni ikidagi nkagera ku ishuri bose bakavuga ikidagi n'abagenzi bavuga ikidagi no muhira twavuga ikidagi gusa. Mugabo mama wanje yavuga ikirundi nawe mugabo je sinzi mwe byagenze mugabo ariko arambaza ibintu mu Kirundi ninshuye mu kidagi sinzi mwe byagenze hano Kirundi ntawo kucibagira hanyuma mu mama w'umugenzi wanje batamuvuga ngo wese ngo umurundi wewe ngo umurundi nta uri kurebagira ikirundi cyane akarambira ngo ndiyumvira ngo ngo urumva ni vrai veri karavuga hama natangura umunsi ndiko ramuvugisha bamwese ngo sinakwishura yuko ramvugisha ikidagi urumva tango kuvugisha ikirundi hanyuma urumva niho byatanguye ko hama muhera n'umuhuzi n'umusaro wanje twamuvuga ikirundi biragenda mugabo urumva biragoye n'uko umwana muganje nagerageza. Ego nizihe challenge wagiye urahura nazo mu kuririmba kwawe urumva ko usanga ukunda ibintu byo kuririmba nizihe challenge wagiye urahura nazo? Umva je niko ndaririmba ngira amakava gusa ari muri English and umva je iki English na kids nico gituma je nta problem ize kuririmba mu English iyo nta ngwane mfise hama kuririmba mu Kirundi sharp bameze ko ndavuga sinabitegera cyangwa ndaririmba sinabitegera. Est-ce que urifuza un jour kuzoririmba nk'indirimbo wikomporeje wewe nyene? Ndandika indirimbo muga sinza urumva je nandika indirimbo muga nta melody fise niyo problem mfise muga ndiko naraba je nagize ndabise umugenzi ari umu producer nsuko twaje tugira tuzora stay tuned. En tout cas je t'encourage kuko urashoboye ni ikintu nibaza yuko ari igikorwa kizoba ciza cyane nkaca nongera nkabaza ngo mbega usanga uri umurundi kazi mugabo pas 100%. Mbega muri ico gihe hariho communauté y'abarundi dusanzwe dufise nk'abarundi urabona abakobwa twebwe bagiye kuririmba babafata ukundi kuntu. Cewe akuri je niko ndasenga ko bose bazomfata ukomeza kubera je ndi umukobwa urumva je sinabitegeye nk'ivyo bintu just because I'm a girl doesn't mean I can't do what boys can do, you know. Ndiko ndiyumvira ndiko je ndasenga nkagira hope bazomfata ukorera bazumviriza ijwi bakavuga ngo wewe umafitara ndio nasenga. I'm hoping. Ubu rero reka tugende kwa Enoch uburyo bwanje hari uwitwa Enoch ngira mwabyumvise ko yahoze aririmba muri chorale
kuva ukiri umwana. Mhm. Hari ukuntu numvise ijwi ryawe canibuka za ndirimbo z'aba Alkeri bose numva ngo batanguriye muri eglise. Urumva ko abantu bose batangurira muri eglise hamwe ugasanga barashoboye no gusohoka bakagenda bakaririmba izindi ndirimbo. Est-ce que wowe hari aho bihora bishika ukiyumvira yuko hari igihe uzoshobora kuririmba nka profane canke? Ego. Ndazikunda igihe cose nkuko sinabivuze ku ndimi z'icongereza zanyigisha icongereza cane. Ndi mu Burundi nizo ndimbo zonyene numviriza. Chris Brown, Alkeri, Michael Jackson. Indimi nyinshi zaho ndazizi, ndazifise nyinshi cane gose mu mutwe. Novuga nazo zaramfashije cane gose sinzi kumenya ubuhinga bumwe na bumwe nko kuririmba, guhibongoza. Benshi usanga bakunda. Okay. Ndashaka kubaza uno munsi nabasanze ahantu mwari muri mbonye aka repetition mwariko muragira kari gatesa vraiment. Kari gatesa nibaza ko novuga gute nakabonye ndakogwako ari nako dohova tubereka mu mwanya yo abantu mutarabe ikiganiro ngo mugihetse muraza kuba muhombye. So aho nabasanze mwaririmba nk'uko umenga musanzwe mufise novuga gute aka groupe muririmbana. Ndashaka kumenya ni groupe mufise canke muhora muhura nyene mukavuga ati wow tugomba dukora iki kintu, tugomba turirimbe, tugomba dukore kuri kabana. Umva nyene ndashaka kumva nyene bigenda gute. Umwe wese aririmbana, umwe wese canke murahura nyene mukavuga ati tugomba dukora iki kintu kuko nabasanze muriko muraririmbana. Abatari babizi ujya n'ukuzine wanje tantine arakunda kumbwira wanje yuko mama wiwe azi kuririmba. Mu gihe cose numva umenye nzoririmbana nawe tugira collabo mugabo igihe cose nyene tubigira aba ari just for fun like nka hobby. Rimwe turagenda tukagira shira mw'indirimbo tukagira karaoke yazo tukumva turaryohewe turabikora. Nta kintu kinini cyane kirimo bari nyene tuyima nka famille nyene kuryoherwa nabindi. Okay. Mwabyumvise jene nabibabikiye yuko ari abakoza n'abakuzini. Murabyumva yuko n'umuryango washoye kuronka abana bafise amatano atangaje cyane. Reka dushiremo ako karirimbo kabo bashizemo hama murabe tuce tubandanya ikiganiro. The song is gonna hold me, lady. No, I don't know myself anymore. It feels like there was a heart closing in, and a devil's knocking at my door. Oh, how many times did I tell you no? I'm not good being alone. Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're right next to me. I'm ready to I love the part. So kuko ndababwiye rero urumva ndashaka ko dushiramo y'amajwi basha ndazi ko muza kubikunda bramo kuko jewe napfuye kare nabasanga muri bariko baragira ka repetition. Bibaza ko muturimbira ya ndirimbo ni Lose Control ya Teddy Smith. Yeah. Urumva mana yanje mutanguzi 1 2 3. Okay. Since me jetzt schon mal kein Instrumental gato. Ego karakenewe. Kagira mood ize kwa. Yeah. Basha mube hafi. Je numva inyota. Mwatwumva umuntu yumva inyota. Hama nsubire kwibutsa abantu mutaragira subscribe. Mana yanje muyigire vraiment muyigire murabona ko tugeze ku bantu bashimishije minganibaza ko dushobora kuba tugeze kuri 800 combien 900. Ndashaka ko dukwiza igihumbi basha
ndabikeneye kandi mubimfashemwo je nyene ntaco no kwishoboza ariko ndi kumwe namwe byose birashoboka ata mwebwe nta jewe please mugire subscribe mupartage iki kiganiro kizoshike kure aya majwi ntitwoyicarika ngaha mugire effort nkuko mwaba mubikora nkuko mwaba mumba hafi mubandanye mubikora muraheza aho mu buhinga bw'ivyuma muraheza ndandika instrumental siena ari tayari yarindiriye hasigaye yuko Enoke anyarutse. Something's gonna hold me, lady. No, I don't know myself anymore. Feels like there was a heart closing in, and there is knocking at my door. Oh, I don't mind. How many times did I tell you? No, I'm a good being alone. Yeah, he's taking a toll on me. Trying my best to give the tearing the skin on my bones. Don't you know I lose control when you're right next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're right next to me. And you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Somebody, promise I want your body like feet, like bad habits. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I could do it on my own, but I want them be full moon, black magic, and it takes two. Blood money, promise when I'm with you, I'm in a deep. And I need some relief. My skin in your teeth, can see the forest through the trees. Got me down on my knee, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Wow. Mwawe kuna nashitse umuririmbyi. Mbabaje. Kudo chapeau vraiment. Murashoboye. Jewe. Reka mbagire ngo numva umenga sinzi ahantu mvuye vraiment. Sishobora kwiyumvira yuko hariho abantu b'abarundi bafise talent nk'iyi. Bamwe ushobora kwicara ukavuga ati bajye bantu rero uri mu bantu katuvuga naciye ndabiyumvira bari kuri stage bako bararirimba uri kuravuga uri nkayi inyuma uri kuravuga ho n'abarundi umuntu adashobora kubyemera ko abarundi bashoboye murabibona barashoboye bimwe birenze rero kandi aba novuga gute n'imiyabaga ikiri mitoya kandi novuga ko bavyitwaramo neza murumva ko ntibarashobora kuvuga ati twebwe turagiyemo nyene mugabo rero umunsi baje mu muziki yo man mwe murarondera baba star bacu bazoca abantu nkayibona turashushe abana bacu barashushe ku majwi novuga ko basha bafise amajwi vraiment arenze so reka rero tuje ngaha Sienne jewe vraiment nakunze ijwi ryawe nakunze ukuntu uririmba ndashaka kukubaza eske nigikuri nigiki woba uri kurategura kugira ngo
iyo ngabirano yawe ntigume yicaye kuko nani ndaraba amavideo yawe kera warakora cyane ariko ubu usa n'uwabihagaritse ndashaka kumenya n'ibiki byagutwaye ku buryo bw'uko wahavuye uvuga ati jewe reka mbanze njyamike iyi ngabirano yanje yitara yanje ndashaka kubimenya vraiment kuko ndicara nkumva nkavuga umuntu ko nahise ndamuzi nabona tuko naraba amavideo yawe n'imbere yuko dukora ikiganiro nashoboye kuraba video wari usanzwe ukora bimeze gute humva je natangwe n'umugenzi irya channel yari y'umugenzi na je umutware turi babiri mbega rantreta tutaribagira irya channel yitwa gute kugira ngo abariko baradukurikirana baze gushora kugenda kwirabira murabona ngaha tubereka agaparti gatoya ariko ugiye kuri channel yiwe urashobora kuraba byinshi donc urashobora kuraba amavideo menshi ndashaka kumenya iyo channel yawe ngene yitwa uyivugire wewe nje sanga ndayizi mwa ndashaka kuyivugira ukayibwira abantu bariko baragukurikirana YouTube channel yanje yitwa ni It's Sienne also ITS and SIENNE. Yeah, so natangwe n'umugenzi twatanga turi babiri hano tugira amakava twarabikunze tugira amakava nk'atanu nibaze hanyuma urumva singe byagenze bwa twaragize pause kandi twagarutse amaje ntangara kugira video tazenye mugana nagize ayandi ma video nka entertainment video hama ito kuri manje singe byageze mugana nabiretse kwa nta motivation ndiwe nije nyene kwa je nibaza ko kuririmba si kuririmba indirimbo gusa ko ukene n'umuntu ugira ukashare iyo ntuze iyo passion ufise urumva je nije nyene hama rero indirimbo mwe je sinzi ngene bimeze urumva je kuri TikTok ndagira ko du video tutoye nka 30 seconds mama nkagashika kuri TikTok mugabo kuri YouTube je shenze kuririmba indirimbo yose ndijenge sinzi ngene bimeze mugabo je sinabikunda nchibitwa siye nachina bipoza hama ndabereka ko siye warumaze igihe kinini udashobora kubandanya ibyo bikorwa byawe wari usanzwe ukora byo kugira amakava ndashaka kumenya eske ni iki cyari cyagutwaye uripfuza kubibandanya nkuko wahora ubikora kuko jewe yava yuko dukora ikiganiro nashukura ama video yawe atari make ndashaka kumenya ni bon wahora mu biki ni gitatumye bihagarika hama uripfuza kubandanya urumva je natangwe narifise n'umugenzi wanje twaragiye turi babiri kuba je ndabikunda kuririmba n'umuntu wundi kuba je kuririmba je nyene menga sinzi ngene byari bimeze ubwa natanguye mugabo je nshaka gutangura kugira amakava yandi kuba je hanyuma nari mfise ubuzi bwinshi no kwishuri nta n'umwanya nari mfise mugabo I am back now and there is a lot more to come, like more videos, more songs, and I'm more motivated and I have more time now. Okay. Abantu tutumva icyongereza reka ndabasigurire aravuze yuko agiye kugaruka yahora mu kagera donc yarafise akazi kenshi kwiga gukora ntibiba byoroshe muri ano mahanga ariko pour le moment agiye kugaruka mwabyumvise afise YouTube channel urumva afise YouTube channel yiwe donc arakeneye ko mu following hama mukamutera intege kubera ko atamwebwe ntagishoboka kandi murabona yuko impano yiwe niyo kumushigikira naho nukuja kuri YouTube channel yiwe mugafollowinga mugapartager ama video azoba yagize donc niyo ntererano nini asaba kuja kuri YouTube channel yiwe mukamufollowinga hama mukamutera intege murazi yuko umuntu ariko arakora akabona ama message yanyu araryoherwa uno munsi kuba ngeze kuba subscribers bangana kujya nikwera ko mwanteye intege mukanyereka ko ibikorwa byanje mu bikunda mukanyereka ko muri kumwe nanje byanteye intege zo kubandanya kandi n'ubu nifuza ko mubandanya tugashikana ku gihumbi ari naco nawe nyine yifuza akabandanya akora ibikorwa byiza uno munsi atanguriye ku makava ejo nejo ndazo ariko asohora indirimbo ziwe bwite yanditse rero arakeneye support yanyu tugende kuri Enoch uno munsi novuga wewe uyube ubirakaze kuko urumva nawe nyine yabitanguye akiri mutoyi cyane
uno munsi yabitanguriye muri eglise ariko uno munsi arumva ko nawe yokwiransa muri ico kintu kandi murumva yuko amajwi yabo agiye hamwe n'umuriro. Enoke ndashaka kumenya eske urategura kubandanya uririmba amakava gusa canke urategura nawe kuvuga ati jewe wowe usanzwe uvuga yuko wifuza no kwiyandikira indirimbo ugashobora kuririmba eske utegura kuzoshobora gushika kuri ivyo bintu gute? Uribona mbega muri kazoza urabona ati Enoke nzobona ndakeneye kwinjira muri iki kintu? Ikibazo ciza cane ko jewe namye nkeneye kwinjira mu kintu kiri namye numva umenga ndafise umuriro. Nko mu Burundi nari numva kumenga nditeguye ntarava mu Burundi 2022 narumva umenga nagiye gutangura mbwa naciye mva mu Burundi spontanément ni mbana bihagaritse muri ubuzima burahindutse ushitse mu kindi gihugu bigusaba kwiyintegra bigusaba na cyane muri ibi bihugu indimi zitaba izazindi ziwacu bigusaba integration. So muri iyo integration yawe rero ntabwo wiyumvira ati mbega byabindi nari nkeneye gushika ko ndabitaye canke nzohava ndabishika ko mu myaka iza cane gose biciye mu menga ndabitaye numva umenga igihugu cyo gukoreramwo umuziki numva umenga cyo igihugu canje bwana yandi mahanga avuga none mu mahanga nzoca ndo presentique muganye bazi ko ari je nayiko ndirimita ko social media hari ariko mvuze bye sinahagaritse nuko ibintu byose nguma ndabishira mu mpisho ndandika indirimbo nca ndayibika amakava ndayagira mugabo si cyane gose siniga indirimbo nyinshi indirimbo numva indyoheye ca ndayiga ubwo nyene ariko siniga indirimbo nyinshi cyane gose ko nama numva umenga nimba bashobora kwandika barashoboye kuronka ijwi ryabo naje numva umenga yanje no kwandika indirimbo numva umuriro wamuza bimwe nkasanga ko ndandika indirimbo yego hari indirimbo zimwe mfise mugabo nta muntu n'umwe azizi hamwe muri famille wanje barazizi bamaze kuzumva bananteye n'intege mugabo naho kariro nyene nguma nkenera ko kwinjira ntacu je nibaza ko nzoza kukuraba peut-être ukazinyereka mwabyumvise jewe nzoja kumuraba nyereka izo ndirimbo vraiment hama peut-être hari umuntu ashobora kuba yumvise ijwi ryawe akumva yoganira nawe akavuga ati jewe uyu muntu birandenze cyangwa ugasanga hari umuntu peut-être hari abantu baba bakeneye ababandikira urumva yuko deja urafise indirimbo zanditse urandika esko umuntu arashobora kuzokurondera peut-être ari nk'umuntu akeneye indirimbo ko peut-être uyimugurisha ko canke akeneye ko hari ikindi kintu yogufasha muri iyo ntuzenya muri iyo nzira uri kurashaka kujamo abo bantu boba bahawe karibu canke uvuga ati jewe reka murakoze cyane icyo kibazo ni cyiza cyane bikunze rwose kiranagwa no kwishura ndaciyubaka cyane rwose integration n'ibindi akazi iki uracitazura ubwa umuntu ugira simbe kure yanza gasubira gatoya yego iyo mama nayo yakiriye kubanza gusubira inyuma gatoya kugira nitazwe gusimba ariko nditeguye gusimba nteguriye kandi ntegura ko noja habona nkaja kuri social media nkerekana ibikorwa byanje nkuko nabinye mvuga yuko nanje shaka aba isi menye ijwi ryanje ego ushobora kuturirimbira akantu gatoyi muri izo ndirimbo wanditse naho kuba akantu ka extra gatoyi ego muri zishasha nanditse sinshobora yaba ya gospel canke ego okay ndafise indirimbo ya gospel nakunda kuririmba ni Don Bosco nanditse muri zishasha zirashaka sinshobora gushira hagaragara n'imwe ego indirimbo nziza cyane zikomeye ariko ngira ndirimba ine ndirimbo ariko ndakwiririmbana n'abanyeshure muri Don Bosco
indirimbo y'Imana yego yego ndarimba akapati gatoya yacu kugira ngo amahoro ubuzima bise kumwizera sineterezwa namba sinicuza kumumenya namba umaze amaso umusaraba nezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bwiwe ubu mbayeho nitegenje afise umwami wanje anyumva ntabaje ubu mbayeho nitegenje afise agahengwe ku gicacogejwe ubu mbayeho nitegenje afise umwami wanje anyumva ntabaje ubu mbayeho nitegenje afise agahengwe ku gica niwo muntu agendana n'ubuzima gendana na Kristo ubuzima bwe rurushe ugusinginanirwa kuko ngendana na Kristo niwo muntu agendana n'ubuzima gendana na Kristo ubuzima bwe rurushe ugusinginanirwa ngendana na Kristo jewe ubu ngendana na Kristo ngendana na Kristo jewe ubu ngendana na Kristo ngendana na Kristo ndayimaze njagapati gatoya cyane man hewe birarenze n'ukuri jewe no munsi urumva nibereye muri rero duhereje muri ngendana na Kristo umva nimuhavemo indirimbo yiwe mwayumvise ndabazi ako karirimbo vrema kararuma enoke n'ukuri kwima ndagusabye jewe ntiwicarane iyo tambo ntiwicarane abantu baragukeneye bashobora kutagukenera muri ntuzenya muri profane ariko bakagukenera muri gospel urumva ko hose urisanga hose uritora mfite imyitwaje nagira ngo yo mu tangura ukore byose birashoboka ndabizi kuri mu gihugu usanga bigoye kwisanga novuga gute ntibigoye ukundi ni ukwiyumvira gusinga abantu benshi iyo bashitse mu mahanga ugasanga wari ufite talent runaka wiyumvira aho uhera n'aho uhereza bikanga basha n'ukuri ico kibazo abantu benshi bama bagize urasanga umuntu yari asanzwe akora iki kintu mu Burundi washika ukiyumvira ugaje ndahera he eske ngaho nzoronka n'umuproducer azavuga ati jewe turakorana mbega studio yoyo nzoyikura hehe ibi urumva ugasanga ufite ibibazo byinshi ariko ufite telefone byose birashoboka nta kintu na kimwe bidashoboka urashobora gukora na telefone ugasohora izo ndirimbo ntuzicarane urumva ko ni n'ubutumwa nabwo nyine bwoza gufasha abantu so niwicare wiyumvire uvuga ati mbega inoke ndakora iki ko ijwi Imana yari impaye taranda yifise nayo ndayigendana urumva nayangabire yo kwandika ndayifise none habuze iki kugira ngo haguruke hama ushining habuze iki kugira ngo ushining nta kintu na kimwe kibuze pe ahubwo nukumva nyine cy'umutima uri kurambwira siko n'ubu ngendana na Kristo ngendana na Kristo hagati ya imwe mwitwaje nashaka gukora mu Burundi kuri irareba hey je nibaza yuko bashoboye gukurikirana ikiganiro baryohe breve ariko rero mu guheza reka mpereze kuri umukwini wacu Sienne mu guheza n'igiki wifuza ube free uvuga mu rurimi rwose wifuza reka mvuge mu cyongereza kubera ikibazo cyane kibazo so what I wish for is that I can do my music because it's something I really love from my heart, and I wish that I can do this and maybe reach some people with this, and maybe I can help somebody with this, because I think music is something that can help a lot. So what you cannot say with words, you can say always with songs. That's how I feel. And that's actually my wish, that I can help people around the world with my music, and that hopefully people likes my music too, and that my YouTube channel also grows and get like
some people who I can like yeah, motivate like doing the same, because I think it's sometimes so difficult to do you would like to do just because you are afraid of judgment or something. And I think that's actually maybe why I stopped doing the music on my YouTube channel, because I was like, yeah, what if the people doesn't like my music? And this is not something you should be afraid about if you really love to do what you are doing in this moment. And yeah, that's my wish, that maybe I can like motivate people to do the same thing if they like to do this. And yeah. So guys, nibaza ko mwashoboye kwitahura mugabo aresume ariko avuga yuko yifuza gukora muzike yiwe, kandi muzike mu bisanzwe kuri we afata yuko muzike ifasha kuko utangamo message iza gufasha abantu, message kiza imitima y'abantu, murabizi haba harimo message ikomeye bivanye nico aba yashoboye kuririmba mu ndirimbo. So mubandanye mumufata mu mugongo naho ni kugira subscribe kuri channel yiwe, muzoba mukoze cyane mutera intege, kandi nibaza yuko ibyo agiye gutegura uko ariko arabibemera yuko agiye kuzokora muzike yiwe, agiye kuzokwandika peut-être ibintu byinshi agiye kuzokora. Donc uba afite umwanya ukwiriye, mwumvise ko yahora yaratwawe n'ishuri. Rero birasabwa yuko mumufata mu mugongo naho ushobora kuzana gushiramo amafaranga, abantu bafite amafaranga, abandi nabo mukamufollowinga, burya gufollowinga umuntu byo biba bikaze gusumba. Nico ko rimvuga nani ku dutera intege beje kumva kino kiganiro. Nje habona jewe nta numwe azobiyoberwa pe, ndabibasezeranye. Ego nzokwishira ahagaragara, kandi ndahimbagwa cyane gose n'abo mu rungano rwanje bakiriko Dramati, Double J ikora neza cyane gose, nama ndabitegereza nkumva kariro nkumva hari ikintu kiko kiransuguma nanje. Ego rero shavuga nta numwe azobiyoberwa pe, nje kumugaragara, kandi ndipfuza kuzana ikintu nanje kizima cisa cisangije angizikiyashe ibisigure muki ikintu kiryoshe nyene canje. Ego kizima kirinike. Ego Jenny bazaye ko igikuru no kugira nuko abo bose wumva abastar bose wumva yuko bakwenspira nuko batanguye uko bumva nabo bogira ico bosohora, ariko umutima umuka bagati urumva. So nukwira twavuga ati jewe ndagiye basha je naryohewe sinzi nkamwe. Nibaza ko akanyamuneza kanyu kukabonera hehe mu commentaire. Turasaba ama commentaire menshi, turasaba ko mupartage ikiganiro, aba subscribe bazibongere biyongere ku mwanya nkuko mwabikoze. Nukuri ndashima cyane inkora mutima zanje, muri inkora mutima ndabakunda, murabizi, mubandanye abakurikiranye ikiganiro cyose kuva ku ntango kugeza giheze, ndabashimiye cyane. Nongera nsaba yuko mubandanya kudufata mu mugongo, muze kwihangana peut-être ibyo muza kubona bitagenze neza kuri iyi video nakoreye ahantu atari muhira, nabwiye ko ndi muri voyage. Urumva hariho ibintu byinshi byagiye biragorana, ariko twagerageje mu gukora video kugira ngo dushobore kubahereza ikintu ciza. Tuzosubira undi munsi rero. Ciao ciao. Something's kinda hard on me, lady. No, I don't know myself anymore. Feels like there was a hole closing in, and the devil's knocking at my door. Oh, I don't mind. How many times did I tell you I'm not good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin on my bones. Don't
I'm falling apart right in front of you, can't you see? I lose control when you're right next to me. Yeah, you breaking my heart, baby. You made a mess of me. Promise I want your body like feet, like bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I could do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Promise when I'm with you, I'm an addict, and I need some release. My skin in your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knee, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you, can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you breaking my heart, baby. You make a mess of me. Yeah.